Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Turasabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu Injili ya Yohani ku kigabane cyaho cy'indwi guhera ku karongo ka 11 kugeza ku ka 24. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yezu yigisha mu minsi mikuru y'isango. Abayuda rero baramurondera ku munsi mukuru, bavuga bati ari hehe? Mw'ishengero hari isaku nyinshi kuri we. Nkako bamwe bavuga bati ni umuntu mwiza, abandi nabo bati namba arayobeza ishengero. Ariko nta numwe yamuvuga icese gutinya abayuda. Iminsi mikuru igeze hagati, Yezu aduga mu ngoro y'Imana arigisha. Abayuda baratangara bavuga bati uwo yamenye ate ibyanditswe kandi atiyize? Yezu rero arabishura ati inyigisho yanje si iyanje bwite, ahubwo ni iy'uwantumye. Nihagira uwushaka gukora icyo Imana ishaka, azomenya iby'iyo nyigisho, ko iva ku Mana canke ko ari jewe ubwanje nivugira. Uwivugira aba yironderera ininahazwa, ariko urondera ininahazwa ry'uwamutumye nawe uwo ni imvuga kuri, kandi nta caha kiri kuri we. Mbega Musa ntiyabahaye itegeko? Yamara nta numwe muri mwebwe arangura iryo tegeko. Ni kuki mushaka kunyica? Ishengero riramwishura riti uri n'ishitani, ninde ashaka kukwica? Yezu arabishura ati nakoze igikorwa kimwe, none mwese mwadamwe. Musa yarabategetse kugenyerwa, ariko ntibyamutse kuri we, byamutse kuri ba sokuru, kandi muragenyera ku munsi w'isabato. Nimba bagenyera ku munsi w'isabato, ntibabe barenze itegeko rya Musa, ni kuki mushavurira kuko nakijije umuntu ku munsi w'isabato? Nimuce urw'amaso, nimuce urutunganye. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, nubwo nkora ubutumwa muri iyi minsi, ntabwo mu muhogo wanje biba bihametse neza, ariko nyene kubera iminsi bihaciye mba numva nyene tugomba gusabikanya ijambo ry'Imana. Ubwo rero murihangana, aho mutumva bigenda neza, namwe muca muja muri Bibiliya kugira mwisomere, hama musabe Mutima Mweranda abasigurire ibirenze. Ijambo ry'umutwe rero riravuga ngo Yezu yigisha mu minsi mikuru y'isango. Twaherutse bene wabo na Yezu bagiye mu Buyuda. Yezu nawe yase kujana nabo, mugabo Yezu yagiye mu bwenge bwiwe, yagiye yijanye. Canke murazi ko Yezu ashobora kuba ari Burundi akaba ari no muri Amerika. Aho Abayuda rero baramurondera ku munsi mukuru, bavuga bati ari hehe?
abayuda batangura kurondera Yezu bamurondera ati ari hehe. Mw'ishengero hari insaku nyinshi kuri we, nkako bamwe bavuga bati ni umuntu mwiza, abandi nabo bati namba arayobeza ishengero. Imana iduhe gutahura cyane. He bana b'Imana, ngo mw'ishengero ry'abantu, mw'ikoraniro ry'abantu, mw'ishengero ishengero hariho isengero, kuvuga ko abantu bagiye guhurira hamwe mw'isengero. Hariho n'ishengero abantu benshi nibo bitwa ishengero. Ubwo rero abo bantu benshi bamwe bavuga yo n'umuntu mwiza, n'umuntu mwiza, n'umunyamahoro, na cane cane ko harimo babandi bari barariye na ya mikate, harimo nabo yagenda arakiza. Rero bamwe baravuga ati nukuri n'umuntu mwiza. Ariko abandi cane cane abayuda, kandi bo mubi wabo babandi barimo bene wabo, bavuga ati nimureka nimuzibe, n'umuntu mwiza gute? Umuntu agumura ishengero, umuntu ayobeza ishengero. Mwumve, umuntu yagiye aragaburira imikate abantu, umuntu yagiye aragirira neza abagwaye akabakiza, mugabo abantu ngo ayobeza ishengero. Turabandanya. Nkako bamwe bavuga bati 13 baravuga ngo ariko nta numwe yamuvuga icese ku gutinya abayuda. Babandi bavuga ngo n'umuntu mwiza ku gutinya abayuda, babivuga mu gwongosho, nkabwira uwo twicaranye, ariko rero naho bamuvuga nabi, ujya n'umuntu mwiza. Umuntu yatwiteregana wa mwana wa nakaramukijije ati umuntu na wa undi yagira apfa yaramukoze kagakira. Ati umuntu yagize imikaki ikaba myinshi, ati n'umuntu mwiza. Ariko hagize uwumva kuri urabivuga cyane, wari gukubitwa. Rero uwubibwiye atamwiyumvamo agaca kubwira atatu n'umuntu mwiza nyabaki. Ati aragumura ishengero, bitakora ubona ari iby'abantu bazima, ubona ari umuntu w'Imana, bakamugwanya ko ibyo akora byiza atari byiza. Niko bimeze, umuntu ashobora gukora ibintu byiza abantu ntibabishime, ho kubishima bakavuga ati ujya muntu nabijya akora si wabyikoresha. Mbese ubusobanuro ni bwinshi cyane muri iki gihe. Umuntu muzima baramuhindura bakamupondaponda, mugabo umuntu akora ibibi, ibaze umuntu yishe umuntu, hakaba baca baryoherwa ati arakabona mwishe kuko ujyana umunyabyaha, canke yari umuntu mu biti ahubwo arakabona mwishe. Canke se abantu bakararira mikati yatwiciye umuntu, mugabo baza kumupfunga ho kugira ati ahanwe n'amategeko, babandi bagaca bamutorokesha. Umuntu yatukanye, umuntu yazurumye umuntu yamenye ibanki y'abandi, yibye inzu y'abandi, ho kugira bacurubereye ahubwo bagashigikira ati ahubwo naringiye kuvuga ibintu ariko cyenda bireka. Ukuntu abantu mu bihugu biteye imbere biba bakoreshejwe n'abandi bantu bitwa ko bokingira abandi bantu. Imana iduhe kubitahura cyane. Reka twibandanirize 13 bavuga ngo ariko nta numwe yamuvuga icese ku gutinya abayuda. 14 iminsi mikuru igeze hagati, Yezu aduga mu ngoro y'Imana arigisha. Mu minsi mikuru igeze hagati, Yezu aduga mu ngoro y'Imana arigisha. 15 abayuda baratangara bavuga bati uwo yamenye ate ibyanditswe kandi atize. Bana b'Imana, abayuda bamubona yagiye kuri podium, Yezu atanguye kwigisha,
b'abayuda avukamo b'abayuda bomushigikiye murabona ngo yabimenye gute atize gute atize iyo bimenya gute ariko bana b'Imana ntidugasuzugura abantu batize kuko Yezu wenyene niwe yivugiye ngo yararamuye amaso mw'ijuru arashima aravuga ngo ndagushima dawe mweranda ngo kuko ibintu wabihishije abanyabwenge ubihishurira ibitazi rero hari byinshi Imana ihishurira batize abantu bato bato kandi hari abize bari bakwiye kuba ari bo Imana yobihishurira nabo rero baravuga bati ujya ntiyize ntiyaciye ku ntebe y'ishure ibyo avuga arabizi Imana iduhe gutahura cyane ariko twibukanye ko Yezu kuva afise imyaka 10 mu rusengero i Yeruzalemu yemeza abatama n'abagabo niki hakababwira byose bakumbirwa mpaka iminsi 3 igahera byabananiye no kubona ko bwije canke bwakeye wari mu mwuka nabo yabashize mu mwuka batazi ibyo barimo bumiwe gusa bavuga ati uyu muntu n'igitangaza ariko sinzi ukuntu tutabyemera sinzi ukuntu batabibona ngo bemere ariko Imana yari ifise ko yabipanze reka turabe 16 Yezu rero arabishura ati inyigisho yanje si iyanje bwite ahubwo ni iyo wantumye Yezu arababwira ati inyigisho ariko arabaha sigwiwe ni iyo wamutumye Imana data mushobora byose 17 nihagira uwushaka gukora ico Imana ishaka azomenya ibyiyo nyigisho ko iva ku Mana canke ko ari jewe ubwanje nivugira Yezu arababwira ati uwushaka kumenya iyo nyigisho by'ukuri akamenya nyimba ari jewe nivugira canke se nyimba ari iva ku Mana naca bugufi asenge ashishoze asabe umutima mweranda hama amenye by'ukuri ubwo rero waciye bugufi murumva ko ngaha mu isengero hari abavuga ati nyamara n'umuntu mwiza nyamara n'umunyamahoro abandi ati wanguha nimureke agumura ishengero ariko burya waciye bugufi agasenga by'ukuri yarabona ati uyu muntu arimo ikintu gikomeye nibyo kwa kundi mu bigishwa 12 nayo darimo Yezu yababaza hama Petero wenyene akavuga ati uri Kristo uri Imana uri umwana w'Imana nzima Alleluya amen najya mwari rya shengero ryose harimo bake babona ko Yezu ari umuntu ari Imana ari umwana w'Imana by'ukuri nkuko nigihe agenda kubambwa turabona abagore bamwe bagenda baramuririra turabona Veronika amuhanagura mu maso Veronika yamuhanagura mu maso kuko yari yabona ko neza na neza ko Yezu atari umuntu asanzwe kandi Veronika mweranda nta handi mu bitabo twigeze tumubona agendana na Yezu canke yazimanye Yezu nk'uko ba Mariya ba Marita ba Salome babigenza turabandanya uwivugira aba yironderera ininahazwa ariko urondera ininahazwa y'uwamutumye nawe uwo ni imvuga kuri kandi nta cyaha kiri kuri we uwivugira Yezu iyaba yaravuga ati je ndi Yezu Kristo ndakomeye je navuye mu ijuru ntabwo papa wanje ari uwo mu isi ntabwo papa wanje ari Yozefu ntabwo Bikira Mariya cyangwa se Mariya nk'uko bamwe baba bashaka kubivuga yari kuvuga ati bajya ndabarenze ntabwo nta naho duhuriye nabo nubwo navukiye mu nda kwa Bikira Mariya sindi ungaha yari kuba yininahaza
nk'uko usanga abavugabutumwa nimurumva abapasiteri bamwe bamwe cyangwa abantu b'abavugabutumwa bamwe bamwe bavuga ati jewe kweri nimunyubahe kubera jewe ndi mu Imana, jewe ndakomeye, jewe ndavuga bikaba. Ariko urazi nko kubona umuntu avuga ngo jewe nzogusengera ngo nta ngorane, ngo jewe nzogusengera ngo kandi bizokoreka, akumva erega hari igihe twibaza kumenga Imana twoyitegeka. Mana rero urabona Zipora ko afise ingorane, aragwaye, mugabo Imana mukizibiki, ukamenga wowe agiye gutegeka Imana. Burya rero abana b'Imana bijya n'ibintu biduhenda, bituwe wewe nyene utisengeye ngo wishire mu kwizera kwawe, kumva ngo wagiye iyo umuvugabutumwa ahamagara ijuru rikuguruka. Bijya bintu sibyo. Uwo ari we wese Imana iramwumva. Ntabwo ari umuntu yumvigwa gusumba abandi. Imana twese iradukunda kandi twese iratwumva, ahubwo dutandukana mu mitima yacu uko dushaka kumwana n'Imana cyangwa kuyegereza Imana. Nayo ubundi Imana iradukunda twese, uko yaremye wewe niko yaremye na perezida, niko yaremye n'umwami, niko yaremye n'ujya ubona atacyafise. Ikihari hubwo turabe twitwara gute mu nzira Imana yaduteretsemo hano ku isi, mu nzira Imana yaturemyemo. Nayo kumva ati nzoza kwa Zipora niwe azosengera, ukumva mutoya n'ukuri mukozi w'Imana ibiki n'ibiki. Oya, Zipora uwambwiye ati ibibazo ufise okay nzogusengera, ariko nawe nuko wisengera kuko urizera ko nza kugusengera kweri. Ko abantu twarenganye natwe urizera ko nza kugusengera, ko muzi kwizerana bigoye, kuki wizera ko umuntu aza kugusengera? Okay, ego nabyo ni byiza kuba wo kwizera ko none natana bikora cyane. Se wowe ni wisengera mu ntege nke zawe, hama Imana ikakumvira, uzoguma wumva Zipora yaransengeye, yarangiriye ku musozi yaransengeye, kumbe hari n'igihe atanakugiriyeyo, hari n'igihe atagusengeye, nawe yifitiye ibimugoye. Bana b'Imana twige kwisengera twese nyene, nta na hamwe Imana ikakumva. Aho woja mu nzu, aho woja mu cyumba cyawe, aho woja muri chapelle, ahariho hose, nyuma y'inzu, ahariho hose Imana irakumva. Icyo Imana ikeneye n'umutima wawe, Imana ibona ibyo uri kurahumeka mu mutima wawe. Reka tubandanye. 19 havuga ngo mbega Musa ntiyabahaye itegeko. Yeza babajije ikibazo ngo mbega Musa ntiyabahaye itegeko, yamara nta n'umwe muri mwebwe arangura iryo tegeko, ni kuki mushaka kunyica? Yeza arababwira ati Musa ntiyabahaye itegeko, ninde muri mwebwe iryo tegeko rigendera? Akanababaza kuki mwewe mushaka kunyica? Murandenganya, munyicira iki? Kuki mwebwe mushaka kunyica? Ntitubatebe. 20 havuga ngo ishengero riramwishura riti uri ni shitani, ninde ashaka kukwica? Murumva abana b'Imana, ishengero urumva bari benshi bamugwanya, nabake bamukunda, kuko twabibonye ko hari abamukunda bavuga ati nyamara n'umuntu mwiza, mugabo bobo bakabivugira mu ipfukupfuku, batinya ko bakubitwa, batinywa kwicwa. Rya shengero ngo wewe ufise abadayimoni, urimo shitani, nindashaka kukwica. Kandi aho Yeza avuga ibyo abona mu mitima yabo. Imana iduhe gutahura cyane. 21 avuga ngo Yezu arabishura ati nakoze igikorwa kimwe, none mwese mwadamwe. Yeza arababwira ati nakoze igikorwa kimwe, none mwese mwadamwe.
igikorwa kimwe Yezu yakoze yariko aravuga niki, Yezu yahimbuye ya mikate n'amafi, barajya barahimba baradamwa. Ubwo rero Yezu yababwira ati narabakoreye igikorwa kiza, mwarahimbye mwaragize iki, none mushaka no kunyica. Kubera ko abatariye kuri ya mikate bagiye bumva ibyo bitangaza, bamwe birabababaza, cyangwa abandi bagaca bavuga ati sha nanjye ejo nzozinduka nicare ku ntebe y'imbere, cyangwa nicare imbere abandi bazoze bahasanga, maka nanje azobihingura ndabe n'ingene bigenza, cyangwa nzojya imwe shire mu mufuko ntahane, yindi shire abana, cyangwa nyene nzotondana n'urubyaro. Ubwo rero abo onyikumbure baraza bazi ko baje, kuko haraho Yezu avuga ati muriko murandondera, nimundondera kubera mushaka ko ndabigisha ijambo ry'ukuri, ahubwo mushaka ya mikate na ya mafi. Imana iduhe gutahura cyane. Rero Yezu yababwira ati mwebwe narabahagije naragize iki, none muriko murashaka kunkorera ikibi. Okay, tubandanye. 2 Musa yarabategetse kugenyerwa, ariko ntibyamutse kuri we, byamutse kuri ba sokuru, kandi muragenyera ku munsi w'isabato. Bana b'Imana, Imana iduhe gutahura cyane. Aha rero mvuze isabato hari n'abakomereka. Yezu ababwiye ati Musa yarashizeho itegeko ry'uko umwana w'umuhungu avutse agenyerwa, asiramurwa mbega muri make. Niyo mpamvu abayisilamu basiramura abana bakiri bato, cyangwa abantu babishaka bagasiramura abana. Je ndabikora kubera mbese ndashaka y'umuntu, ni itegeko rya Musa, si itegeko ry'Imana. Rero Yezu yavuga ati jewe ndakora ibyiza mukanyanka, ibintu ndabategetse ntimunabyumve, mu gihe Musa we washiraho n'amategeko yo kugenyerwa, nabwo nyene ntimunabigendere. 2:3 bavuga ngo nimba bagenyera ku munsi w'isabato ntibabe barenze itegeko rya Musa, ni kuki munshavurira kuko nakijije umuntu ku munsi w'isabato. Burya niho nashaka kugira ngo iminota yanje ihere tubivuze ko. Urumva ikibazo cyari uko Yezu yakijije umuntu ku isabato, akababwira ati mwebwe ko mugenyera ku munsi w'isabato. Murumva no ku munsi w'isabato kubera byasaba umwana aba yujuje iminsi 8, ngirango iyo minsi 8 igeze ntibarabira ko ari ku isabato, baragenyera. Ubwo rero mugabo Yezu akijije umuntu ku isabato, cyane yagwijije ya mikate ku isabato, bamubonera wivu, bariko baramuhiga ngo bamwice. Rero bana b'Imana, nkiraha ku isabato nukuri tuze turiga guhariranira, kubera jewe ndazi ko mfise abagenzi usanga ari igihe twoterana amajambo kubera ngo twebwe ngo dusenga kwa Mungu, canke se ngo iwanje ngo hari bishushu. Bana b'Imana, tuze twiga gutegera ibyo Yezu dushakako, ariko nitwige kuvuga ngo nuko ngujya ngo asenga ku isabato, ujya asenga ku munsi wa Mungu, asenga ibigirwamana ibiki n'ibi. No, Yezu Kristo niwe yavuze ati umwana w'umuntu arasumba n'isabato. Yezu Kristo cyo kibazo yarabona ko kizokomerera isi, nicyo cyatumye yava no mu ijuru akaza kugira icyo kibazo gikemure. We yarivugiye ati inka yawe yoshaya ku munsi w'isabato ntuyishayure. Imana iduhe gutahura cyane. Rero icyo Yezu ashaka nuko dukora ibyiza, tukitanaho, ntidukora ibibabaza Yezu Kristo, kuko Yezu wenyene arasigura isabato. Rero sinumva ko dukwiye kubipfa. Nimuce ugw'amaso, nimuce urutunganye. Yezu rero aravuga ati
nimureke gucugwa amaso, nimuce urutunganye. Bana b'Imana benshi baca imanza za mbondagonde kugira bacinyize abandi. Rero tuze turaca izibereye, tureke kubesha, tugendere mukuri nk'uko Mukama Yezu abishaka. Rero muhezagirwe, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.